y'Imana data mushobora byose nyene urukundo impuwe n'ikigongwe we yatugiriye ubuntu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kongera ukaba n'imboneza mu mugambwe wacu Cndd-Fdd nkanyakubahwa mugize inama y'inararibonye mu mugambwe Cndd-Fdd n'abatambukanyi banyu bene iteka mukuru w'inama nkenguzamateka nkanyakubahwa mwese ndongozi kugira ngo ducungure umwanya mwese ndongozi mwese mwaje kwifatanya natwe tukamarana iyi minsi itatu turiko turakenguruka Imana twongera dusaba ikigongwe kuho tutigenjeje neza mwese mwaje muri abatumire bahire muva mu mihingo inyuranye no mu mashirahamwe anyuranye mwese tugira amahoro y'Imana nakandi kanyamuneza kanini cyane kubona ndi kumwe namwe subiye guhagarara imbere yanyu kugira ngo ndabashikirize iri jambo atari rinini cyane kuko ivyinshi twaramaze kuvyumva ariko nagira mbanze ndabasabe mumfashe dukomera amashi Imana cyane mu kuyikengurukira ku vyiza byose idahengeshanya kudukorera je mbere vy'umwihariko nagomba mumfashe gukenguruka kuko hariho ibitangaza ndiko ndaraba uno munsi vyashitse mbona kandi nanje nkavuga nti Imana inahazwe mu ijuru jewe igihe twatangura kugira iciyumviro c'isezerano abo twari kumwe barabizi turi mu mugwi utegura ikoraniro kaminuza aha ndabona yuko nk'umushinga amateka Geraze Ndabirabe be n'umwubahwa wa Garamerikiyor twari turi kumwe turiko turiyumvira ingene umugambwe wacu woshobora kurongorwa neza tugaca dusanga Imana itegerezwa kuba kizigenza ikaronka ikibanza ca mbere nezerejwe cyane nuko ico gihe ni jewe natwara uwo mugwi hanyuma hanezerezwa nuko muri iryo koraniro kaminuza twaciye dutora ubutubera Musa Imana ivugiramwo nyene icubahiro Petero Nkurunziza niteka kandi kubona ari we yaciye arongora igihugu arakirongora gushikaho icifuzo twebwe abagumyabanga icifuzo twari dufise ico gihe gushikaho kiba icifuzo c'abarundi bose bakavuga bati kuva ubu umuntu azodutwara wese azobanza arahire afise igitabo c'ijambo ry'Imana kugira ngo niyahemukira abarundi Imana yoyo izimukurikirane ndasubira nkanezerwa cyane kuko mu mugambwe Cndd-Fdd tumaze kuza kubaka igihugu jewe ubwa mbere nafashe inzira yo mu bajejwe umutekano nja mu gisirikare cy'u Burundi ariko sinarinzi ko buruhiro Imana yavuze iti wewe nyene ni uzogaruka kurongora umugambwe Cndd-Fdd iryo ni iteka narose kandi shimira Imana kuko naje ndazi yuko naje kurongora umugambwe Cndd-Fdd mu buryo budasanzwe kuko nta numwe yabajewe canke babandi bagumyabanga bari bavyiteze ncanezerezwa nuko
aya masengesho tugira iminsi 3 mu mwaka yatanguye ari jewe nyene ndongoye uwo mugambwe. Mumfashe gukengurukira Imana. Mugabe igihambaye muri vyose nuko twasubiye kunagura isezerano. Ubwa mbere twavuze tuti Imana tuyihaye ikibanza ca mbere niba ikizigenza mu mugambwe Cndd-Fdd, hanyuma turanagura isezerano mu mwaka uheze. Tunagura isezerano tuvuga tuti kuva uno munsi twese abagumyabanga bose turiyemeje ko tuzokorera Imana yonsa. Turarinagura, turarahira, hanyuma dushiraho mbere n'icagirizi kizotwagiriza mu gihe twahemutse. Ivyo vyose rero kubona vyabaye ari jewe nyene ndabirongoye ndongoye umugambwe Cndd-Fdd, ku bwanje ndumva yuko mutima mweranda twagumye dukorana kandi turi kumwe. None mumfashe gukora ubwatsi kuri iyo mpano narose. Ndakeguruka kandi kubona twaciye dufata n'ingingo ko tugiye kubaka igicaniro cy'iryo sezerano kugira ngo ribe ntibagirwa, aho tuzokwama duhurira twese, tutari mu mahema gurugwa n'umuyaga, tutari mu mahema canke hanze aho imvura iguye twese duca tugira ubwoba. Kubona rero turiko turubaka ico gicaniro nkaba mbona aho kigeze, nkabona yuko ari umugambi utagisubira inyuma. Tubandaye dukomera amashi Imana kubona idushoboje. Kandi rero nagira ndamenyeshe yuko uwo Musa wacu Imana ivugiramwo niwe nyene yaciye afata ingingo yuko atwara umugwi ujejwe kubaka igicaniro. Hajya ni waturongoye twese mu gutwara uwo mugwi. Mu mukomera amashi cyane, mu mukomera amashi, kuko uko kwicisha bugufi bw'ikwiwe ntigusanzwe. Kwemera yuko umugambwe ari wo uri kurongora uwo mugambi, jewe ndi imbere, hanyuma kemera yuko ndamurongora muri uwo mugwi, no kwicisha bugufi kudasanzwe. Ni umukomera amashi menshi cyane. Turahimbawe rero kuri iyo migambi yose, duhimbagwa kubona turi kumwe na Kizigenza adukunda kandi aguma atubwira iby'Imana yatuyagiye. Mbere je nababwira yuko tuhora tuvyiyumvira tuvuga tuti kera ntitwari tuzi kumenya ibihe, no kuvuga yuko twasenga ari ukumara, mvuge nti kwari ukwimara ubute, kuko nikimenyamenya twarasenga ntitwaraba inyinshi Imana iduhaye. Muguno munsi twararose Kizigenza atwigisha gusenga, tukongera tukaraba ivyo Imana iduhaye, tukagenzura ibihe tukabibona. Niyo nindi mpano twarose, twokomera amashi cyane. Hari byinshi tumaze kuronka kubera iyo ngingo nziza abagumyabanga twihaye. None rero uyu munsi dusozera iki gisabisho, nashaka gukengurukira Imana kubona yaturungikiye mutima mweranda kugira atumenyeshe ubukiriro bwacu twebwe twese abarundi. Nta handi tuzokirira atari mu Mana. Ejo twaravyize, Kizigenza wacu abitwigisha, niwabona amakuba yose, ukabona amahano yose, uravuga uti nemeye kugwa mu maboko y'Imana. Turakengurukiye kandi abakozi b'Imana batwigishije intumbero twokurikira twebwe abagumyabanga ndetse n'abarundi bose, kugira ngo isezerano twasezeranye ritwerere. Baratwifurije yuko ryotwerera kandi baremeza neza ko twebwe abagumyabanga twabaye akarorero, hanyuma iryo sezerano rero ryerere abarundi bose. Turashimiye
abitavye iri huriro mpuzamadini kanatsinda Cndd-Fdd irimwo amadini yose, kandi turizeye neza ko batamunywanyi wa Cndd-Fdd atemera Imana. None abaje bose turabakengurukiye cyane, dukengurukira n'imboneza yacu yamaho, kuko yemeye araheba amabanga yose yararimwo, aremera kwifatanya natwe, turateramana kuva ku ntango gushika n'ubu tukiri kumwe. Aha hantu twarakuye umugisha, twarasavye ko indongozi nshasha zoza zemera Imana kandi zumviriza ijwi ryayo, zongera zikurikiza amategeko y'Imana. Kubwanje ndumva yuko iryo sengesho twari dufise Imana yamaze kuri twishura. Twaraseze kandi kugira ngo Mutima Mweranda aturongore kugira ngo tuze dutore neza umusubirizi wa Petero. Erega sinzi ko mubizi, Ekleziya ni ikoraniro. Aha dukoraniye ngaha, murazi yuko Imana yasigaranye ubutumwa Petero, ararongora Ekleziya twese abari kwisi. None rero iminsi yose nuko amatwumva yuko turongoye ari nkawe, kuko niwe Imana icisha ko ivyiza iha abene gihugu. None rero iryo sengesho turabona neza yuko ryakiriwe, kuko ndizeye ntakekeranya ko umunsi w'ejo mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Cndd-Fdd tuzorongorwa na Mutima Mweranda, hanyuma tugatora koko umusubirizi mwiza. Ivyo vyose twabisavye twizeye, kandi turazi neza yuko Imana yatwishuye. None turakengurukiye iyo Mana yoyo yumva kandi ikishura. Turakengurukiye Imana kuko ntacitaduhaye, naho bamwe muri twebwe twabaye babahe biyake. Turakengurukiye Imana kuko yatuzigamye, ikazigama Abarundi n'Uburundi, aho amahanga yari yatuviriye hasi, mugabo Imana ikavuga iti nije nzobizigamira. Kubona yatuzigamye turi ngaha uno munsi tunezerewe mu mutekano n'impore, biranezere cyane, natwe turabikengurukira Imana. Turakengurukiye Imana kuko itwumva, ikumva n'amasabo yacu. Ubukengurutse abasavye, nico gituma n'ubu tuguma dusaba we Mana mushobora vyose, kandi twizeye ko uzotwongera. Mu Burundi turizigiye neza ko igiye kudukorera ibitangaza. Turizigiye ko Imana igiye kwereka amakungu ko koko ari Imana y'u Burundi. Turizigiye ko Uburundi bugiye kuba icumba Imana izohora yakiriramwe amahanga. Turizigiye kandi turavyemera yuko Uburundi nk'uko umukozi w'Imana bivuze, ubu mwaka 2020 kuva ubu Uburundi bugiye kuba igihugu gihurumbirwa n'amahanga, amahanga azoza akaruhukiramwo. Turizigiye kandi yuko Abarundi bahorana imyitwariko ku mutima, tugiye kuba mu mahoro n'impore idasanzwe.
novuga nti sibi gusa tubona, Imana iracadufitiye akabanga kubizoza kandi vyiza cyane. Turifuza kubona ivyiza mu maso yacu, amaso yacu atari bwabone, kubera amasengesho Imana irahindura ibintu. Tubandanije dusenga turazi yuko Imana izotwereka ivyiza amaso yacu atari bwabone. Isengesho rirakiza, kuko turabona karorero ingene na Petero yasengeye Tabita, umwe bita Dorokasi, yari yapfuye kubera amasengesho y'abantu. Barasenga baravuga umuntu yatubereye kirumara, none Mana ahindura umugambi, kandi Imana yaremeye guhindura, arakira, aragaruka gufasha bene gihugu. Natwebwe rero dusenze cyane, imigambi yose yari mibi, naho Imana yoba yari yaretse ngwibe, irahindura umugambi ku buryo Burundi buzoba Uburundi bwiza cyane. Jewe nanje ahanje nifatanije na wa mukozi w'Imana Emery, iki ni gihe cyo kujabuka. Tujabuka tuva mu bibi twaciyemwo twinjira mu vyiza. Ndabona abarundi bagiye hamwe bose bahundaye hamwe, bariko bafata inzira imwe yo kurondera ukubaho neza kwabo, umwe wese azana ingufu ziwe n'ubwenge bwiwe kugira ngo twubake igihugu cyacu kibe igihugu c'amata n'ubuki. Ndabona neza kubera amasengesho yacu ivyahora bidutandukanya vyose ko bigiye guhera. Twaratandukanye mu moko, ivyo twarabisezereye. Ivyo twaratandukana mu migambwe, ivyo twarabisezereye. Turabibona kuko twimirije amatora kandi tubanye neza. Ndabona neza yuko mu Burundi amadini yose ari hamwe, atanumwe avuyemwo, twese atawucinuba uwundi, twicarana dusengera hamwe kugira ngo Imana irabe giza Uburundi. Nabonye abarundi basubiye kuba bene mugabo umwe, babana nk'abavukanyi. Nico gituma duherareje iki gikorane dukenguruka dushima ko Imana yumvise ibisabisho vyacu. Muhiri mpera y'iki gikorane cacu nagomba kubashimira cyane ku mutima umwe twagumanye twese dufise umwizero. Imana yaratweretse ibimenyesho tugitangura, none n'ubu nimurabe akakayaga keza kariho, berekana neza yuko Imana turi kumwe. Turabipfurije rero mwese kuroranirwa, tuze duhure mu mwaka uza ku munsi wa 4 igerekerezo rya 2021 ibihumbi 2021, aho tuzohura twese twirata ivyiza bishasha Imana izoba yadukoreye, kuko uwo munsi nawo uzoba ari w'igitangaza. Kuko isezerano twarishize ko umukono turaryemeza igerekerezo rya 2021 hari Makamba, none tugira dusubire kuribona dutanguye iyindi ntambwe nshasha ku wa 4 nyene, ku munsi wa 4 igerekerezo rya 2021 hazoba ari mu mwaka wa 2021. Turangije kandi dusaba Imana izoduhezagirira ikoraniro ryiza cyane rizoba ku munsi w'ejo igerekerezo rya 2026 muri uyu mwaka nyene. Nubu ndabatereje igisabisho, ndabaterereza kugira ngo mugume mudusengera muzoba muri hose. Imana koko izoduhe
umukandida abereye abarundi, umukandida azoramira abarundi. Ndabatekereye iri jambo muzohora musoma iminsi yose ribibutsa isezerano, kuko niryo twasezeranye. Muze mugume musoma mu gitabo cya Yozuwe ikigabane cya 24 kuva ku murongo wa 14 gushika ku 27. Niho muzoheza mukaguma mutegera muzirikana isezerano abagumyabanga twese twiyemeje, hanyuma duce dusaba mutima mweranda azaguma impande yacu, aguma tumurikira kugira ngo iryo sezerano ritwerere. Ni kuri iyo mpamba mpereje ko ndabashimira mvuga nti Imana igume ihezagira abarundi n'Uburundi. Murakoze cyane.